akamufasha mu bikorwa bya misi yose, akamunganira kugira ngo igikorwa gitunganye neza. Abashingantahe bafasoni namwe banyakubaha mwese mu byubahiro byiwe, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Ku izina nitwa Claude Niyimbeshaho, nkaba ndi umuyobozi mukuru w'ihinguriro Saiko Safina Industry Company, ari nayo mu nyuma yuguruye ikigo Centre d'incubation pour la promotion des aliments diététiques bio. Nkaba ndi umuhinga yanonosoye iby'ingabo bibereye kuva mu mwaka wa 2003 mpeje amashuri yisumbuye. Ntibyakunze ko ndonka akazi nkuko nabyifuza. Icyo gihe narakoze akazi muri ADRA, ikibazo muri ADRA ndaba mu ba mbere, ndonka akazi nkora indwi zibiri. Nyuma umukoresha anyandikira ubwete ambwira yuko ikibanza ndimo bagomba kugishiramo uwundi norindira umuzungu ari muri Kenya kugira ngo nshobore kuronka ubwete bwo kuronka akazi, kubera ko icyo kibanza ngo kiri hasi cyane icyo nabwirizwa kubamo. Kuza akazi kadadajwe, naciyemo amezi 3 nkurikirana ibyo dosiye birandusha mu mutwe cyane. Hanyuma ndabivamo nsubira mu bikorwa nari sanzwe nkora, kuko nciga nari umukwaferi, nari umuhinga mu byo kogosha ku mishatsi. Kuva mu mwaka wa 8 niko kazi nakora mvuye ku ishuri, niko nashikirako mbandanye ibyo bikorwa. Muganda abona ko biriko biratuma ubwonko n'ubwenge busubira hasi cyane, nsubira kwiga. 2015 naciye ntangura kwiga ibijanye gufungura neza, nsimbira igihugu cy'Ubuganda ko narifise amafaranga, ngerageza kunonosora ibijanye n'ingaburo ibereye no guhingura ifungurwa bikagumana ibyubaka umubiri bikwiriye. Umwaka wa 2011 ngarutse mu Burundi, byarangoye gukorera mu Burundi kubera avuga ati ibi bya nutrition ntibyari bimenyerewe cyane, kandi mujanye no guhingura nta rupapuro na rumwe mfise mu Burundi. Ko mu Burundi nacinza gukora kwiga muri CNTE, Centre National de Technologie Alimentaire, agira formation y'amezi 9. Yantwaye amahera mbere atari make kubera ko twagira amateori pratique, guhingura ibiterwa bitandukanye. Icyo gihe kwari ukongera ku byo nari sanzwe nzi. Mpejeje umwaka wa 2012 ntanegera iradiyo yigenga bita RPA, ntanguza ikiganiro nsaba gutanguza ikiganiro cigisha guteka no guhingura ifungwa bitandukanye kugira ngo dukingire amagara y'abenegihugu, kuko natera mbona ko abenegihugu ingwara zifite gufungura nabi ziraziyongera, na cyane zivugwa ntizikire. Kandi ivyigwa twarakoze bitwereka neza yuko atambo nimwe yotuma umurundi agwara iyo ngwara, kuko igihugu cy'u Burundi gitunze ibifungurwa byinshi ngirakamaro kandi birimo ibyubaka umubiri bikwiriye. Icyo kiganiro cyarakunze cyane, kirabandanya. Mu mwaka wa 2013 niho nahura na MD Maison de l'Entrepreneur yari yateguye concours d'innovation. Icyo gihe ndakora ikibazo mu bandi, ncambo wa kabiri baduha udushimwe. Icyo gihe imigambi yacu irigwa ko neza. Mbere umugambi wacu wa mbere barawuherekeza muri Benday. Icyo Benday ikirama ubufasha bwo gutangura neza gushinga ihinguriro. Nshinga ihinguriro umwaka wa 2014 niho Saiko yavuka mu kwezi kwa 5. Icyo gihe tugirana n'amasezerano n'ikigo cy'ubushakashatsi Izabu ku giterwa cy'ibiharage, ingene cyo hingurwa kikavamwo ifu nziza y'ubuyi canke ifu ishobora gukorwamo imikate, kuko nari umushakashatsi kuri ico giterwa. Waraje igisata cy'ibiharage muri cy'amaregimineze muri Izabu, yakurikiranye ndiko nabyigisha kuri radio. Icyo gihe nzabona basanze muhira ko nakorera muhira, nahingurira muhira mu Kamenge muri Kavumu ku barabara rya 5, ifise urupango mbamo kandi nkoreramwo. Bona baraje barambaza kuko umushoferi wiwe ngo yarazi naho mba bashikiye muhira, barambaza ibijanye ubushakashatsi nabutanguriye ibyo shoboye guhinga. Nabereka
hanyuma icyo gihe baca baransaba ko byashoboka ko tugirana amasezerano no gukorana kuko bari ko bakora kuri icyo giterwa bafashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu bita Pabra na Siat. Icyo gihe ndabwira je nta ngorane, imiryango iruguruye, dutegura journée porte ouverte icyo gihe ku bijanye n'icyo giterwa cy'ibiharage. Ibyakunze cyane bituma turonka ubutumwa bwo kuva mu gihugu cy'u Burundi tugenda kubyerekana mu bindi bihugu, duhurira mu gihugu cy'u Buganda n'ibihugu bigera kuri 34. Hari abahinga batandukanye, nderekana ibyo mpingura mu biharage. Mbere icyo gihe nerekana ibihingurwa mu kigori hamwe n'ikibuto cy'ivoka, ingene ushobora kugihingura kikavamo amayani meza cyane arimo ibyubaka umubiri bikwiriye bishobora kubungabunga amagara y'ucihereje. Icyo gihe Siat na Pabra barafasha kugira ubushakashatsi kuri ibyigwa kw'ayo maproduit twahinguye kugira ngo ashobore kuja mu makompetisiyo mu bindi bihugu. Byarashobotse, bimaze kwemegwa, Izabu irakora ama-analyse yayo iraheza, amaproduit turazirungika hanze. Icyo gihe ndaronka ubutumire bwo kuja iyo kugira ngo nerekane ubuhinga nkoresha ko basanze amaproduit mpingura arimo ibyubaka umubiri byinshi gusumba ibindi bihugu. Nk'ikigori gishobora kubikwa, ifu ishobora kubikwa imyaka 5 itononekaye kandi irimwo amaside amine asanzwe aboneka mu kigori atarimo yononekaye. Hanyuma kandi hakaba harimwo na vitamine E isanzwe iboneka mu kigori n'izindi ntungamubiri nk'ikinyufe ifise akamaro na calcium ifise akamaro ku magara y'umuntu. Ariko kandi maproduit yose bagasanga harimo amido yonyene hamwe bwoko bw'isukari mbere bushobora kubangamira n'amagara y'umuntu mu gihe itahinguwe neza. Icyo gihe nagira amahirwe mbu wa mbere. Nyuma niho naca muri uwo mwaka nyene 2014 niho naca ndonka ubutumire buvuye muri Chambre de Commerce ya Amerika ikorera mu Buganda. Hari amahiganwa nyene y'abahinga batandukanye abo mu bihugu bitandukanye n'ibihugu bya Buraya. Icyo gihe turahahurira, ngenda ntwaye amaproduit atandukanye kuko nanakoze n'ubushakashatsi mu giterwa ca tangawizi na beterave n'ivyo biterwa bindi. Ngenda afise ubwoko bugera kuri 5 bw'amaproduit twakoze ku bushakashatsi, aho twagiriwe amahirwe mbere kandi tuba mu ba mbere kwa afise amaproduit qualité arimo ivyubaka umubiri, ko ahanini bagira ama-analyse cyane kuri amaproduit kugira ngo barabe ko yujuje ibikwiye bishobora gutuma amagara y'umwene gihugu amerwa neza. Mwaka wa 2015 BBN twarahuye nabo, nyuma baratugendera ku ihinguriro. Abatugendeye dutumirwa mu mafoire yari yateguwe na BBN, hama dutogwa mu bajene kandi bafise amaproduit adasanzwe ashobora kuba akararo muri aka karere. Icyo gihe twaje turonka ubutumire budutumira kuja muri Kenya kugira ngo tuje kwerekana ivyo dukora. Icyo gihe twarashitseyo, dushitseyo twatwaye ikibuto c'ivoka, icyayi cyakunzwe cyane n'icyayi duhingura muri soja cyakunze gose uko ari 2 n'ubuyi ifu y'ubuyi ihingurwa mu biharage. Hanyuma tuba muri 10 ba mbere batowe. Icyo gihe turonka uruhusha rwo kubandanya amahiganwa, tuja muri Arusha baraturihira byose, indege n'ibiki byose kugira ngo dushobore kuja kwerekana ibyo dushoboye. Arusha dushitseyo, ijya ngoro abakuru b'ibihugu bakoreramo amanama nanje ndayibamwo, nayo mazemwe indwi. Ngiye ndumuhinga ntagiye muri politike, ndayimara mu gihe kitari gito, indwi yose. Igihe haba akajagari ngaha mu Burundi 2015, icyo gihe twari Arusha dufata indege tugaruka, bacatubwira yuko hari ibitari ko bigenda neza, ikibuga c'indege atandege yorurukako, batubwira ko twoca i Kigali. Babwira je ntibikunda ko ntaha ko bimeze uko indege idashobora kugenda mu Burundi direct aciye mu kindi gihugu. Ndarindira nzofata indege yindi vora ari uko hageze ko bukeye, baratubwira ko byagiye mu buryo atangorane, turitegura turataha. 2016 twagirana amasezerano na Care International, tugirana partenariat. Ikigo iradufasha gutunganya neza umugambi
turonka ishirahamwe mpuzamakungu bita NORAD ikorera muri Amerika, ituronsa imfashanyo yababa miliyoni 600 kugira ngo dushobore kubaka amahinguriro agera kuri igihe basaba amahinguriro 4 mu ntara zitandatu, buri ntara yose kagira uduhinguriro 4, ariko ibitashoboye kuja kugira ngo ashobore kwitunganya no kwiteza imbere. Ico gihe ashiraho umugwi w'abahanuzi bamufasha, bariga ku kwandiko twari twatanze, umugambi twashize imbere. Ico gihe ibiro by'umukuru w'igihugu bica bidushira hamwe ni mboneshakure by'igihugu RPA RTNB, tangura kwigisha ca nutrition kuri RTNB, ubu kirahaca inshuro nka 3 kundi. Hanyuma ku radio mbungabunge kihaca mercredi mu gitondo amakuru aheze, kikongera kigacako samedi. Nuko 2019 nyene ibiro by'umukuru w'igihugu bica bidushira hamwe amaministeri agera kuri 4, harimwo ministeri y'ugwaruka, akaba harimwo ministeri y'indero, kuko bifuza ko ubumenyi dufise tubushira mu mashuri kugira ngo amashuri y'intango yige ifungurwa icari cyo, kuko twasanze zifungwa nabi, umuntu yanazihimuye niyo yazifunguye umwanya atabwirizwa gusifungura, ugasanga nizo ngaruka ziterwa n'izi ndwara zivugwa ntizikire, naho ubuhinga n'ubushakashatsi butera bwiyongera izo ndwara zigatera zinanirana. Turavuga tuti uko biri kose igifatiye ku gufungura nabi nta wundi muhinga ashobora kuza kiretse umuntu afunguye nk'uko byategerezwa. Ico gihe amaministeri kuva mu kwezi kwa 3 twagiye hamwe ashiraho imigwi itandukanye, turasinyirana amasezerano, amapartenariat n'ayo maministeri yose kugira ngo dushobore gutangura gukorana na leta mu buryo bwimbitse, kugira ngo amakoperative ari mu Burundi ariko harugurwa abakeneye gukorera muri secteur ya transformation agroalimentaire na production de produits bio bashobore kwigishwa, kugira ngo kwinjya dusanga zononekara kuva mu murima, ugasanga n'abagiye kuzifungura zirababangamiye, kandi uwari ko ararima kubaza ko ariko arafasha abazofungura, abahingura uko nyene ugasanga babikoze nabi. No kuvuga kuva ico gihe mu mwaka wa 2020 no nyakubahwa n'icubero mukuru w'igihugu nyakwigendera Sokuru yabwirizwa kugurura ico gikorwa ko twabiteguye kugira gitanguzo ku mugaragaro, ntivyakunda. Maze gusinzira tuja dusa nuko tujye mu kindi kibazo cyo gutanguza ibi bikorwa. Mwaka wa 2022 niho umukuru w'igihugu nyakubahwa mukuru w'igihugu mushasha ahari no munsi ari nawe Samuragwa, twasubira kandi kwandika gushasha kugira ngo tumwereke ibikorwa twakoze iyo byahere naho bigeze, kugira ngo bishobore gutangura. Hanyuma ibikorwa turabitanguza niko gushiraho icyo bita centre d'incubation pour la promotion des produits des aliments diététiques bio, akaba ari ikigo ahanini cihaye intumbero yo guteza imbere, kugwiza no guteza imbere ifungurwa kama biciye mu kwigisha amakoperative kumenya ayakorera mu gisata cyo guhingura, kumenya guhingura ifungwa, kuko buri gifungwa cose kirafise ingene gihingurwa. Ushobora kukijya nabi ugasanga giteye ingorane amagara yawe kandi cyari cyiza. Nkunda gutanga akarero ku nanasi cyane ku ndimu, ni igiterwa hanini gifungwa benshi avuga gifise akamaro, kiri très riche en antioxydants, gifise vitamine C nyinshi, mugabo gifise acide nyinshi cyane ishobora konona appareil digestif. Duhereye ku rurimi urababara canke amenyo arababara, ikintu gihomora calcium biri ku menyo gishitse mu mushishito bigenda gute? Rero dufata ivyigwa byo kumenya ibifungurwa, igifungwa gifise kiri muhe muryango, gifise zihe ntungamubiri wo gihuza, kuko igifungwa kimwe n'ikindi kirafise ingene kivanga. Ahari amabeta carotene rakeneye vitamine C kugira ngo zize kwinjira neza mu mubiri w'umuntu, gutyo ingwara, kuko twasize abene gihugu baraja ku ma internet bakabona ifungwa akamaro kabyo, zatangawizi baraziruka ko cane bakazikoresha, ishobora gutera kandi diabete. Ni igitego gikoresheje nabi gishobora kononera amagara, kandi waruzi ngo uri kurakinga indimu uri kurayikoresha mugabanya ibiro, bakubwiye ko ishobora kuvura indwara izi, mugabo kandi ishobora kwica mu buryo bwihuta
estoma, ama intestin n'amenyo. Nko mu kanwa ururimi nigo ruhingura vitamine B12. Burya vitamine B12 igo kuboneka mu ifungurwa mugabo ihingurirwa mu kanwa igahingurirwa no mu rura. Iyo uri ibintu bikaze cyane byonona ururimi bikonona n'amenyo, vitamine B12 ntuyironka. Iyo nayo yibuze hypophyse na hypothalamus bishobora guhingura inkabura mubiri zikenewe kugira ngo ayandi ibindi bice by'umubiri bishobore gukora neza. Muri make twebwe tumaze gukora ibyigwa n'ubushakashatsi ku biterwa no ku magara y'abantu, twasanze hakenewe inyigisho no gushiraho amahinguriro ashobora gufasha kugira ngo amagara y'abenegihugu amererwe neza. Muri make ni ibyo. Murakoze.